nani igiye tashima ko mufungura nabo bana bose numbe naho tuba dukeya dupfa gusabikana. Yego. Inzu imeze gute muri gihe cy'akavura ko mbona menga katsi haraba akaroroma ndora. Iyi imvura iguye nacyo bigenda gute ko mbona menga hasigaye hameze nk'izago imvura. Imvura iguye kuraho umuntu yituna nyine agahagara. Nta muntu wese yagaragara. Kucamo agara mwese n'abana none. N'abana. Bakunzi mukunze kuba mukurikirana ibiganiro bica kuri Remesha TV, mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye naho mwese aherereye. Uyu munsi twipfuje gusangira n'imfubyi n'imfakazi basanzwe baba ku mutumba wa Kansega. Kansega n'umutumba uri muri zone Ndava, komine Buganda, ntara ya Cibitoke. Tukaba tubashimira ukuntu mwaba mukurikirana ibiganiro bica kuri Remesha. Rero turabasaba kugira partage cyangwa mugashyirako j'aime ku mastori y'amasanzwe aca kuri TV yacu ya Remesha, musangiza ibiganiro inshuti zanyu ziherereye mu bihugu bitandukanye. Turabashimiye cyane, mugire umwaka mushasha mwiza, mugire umugisha, Imana izituzigame muri uyu mwaka mushasha. Murakoze. Amahoro muto. Mahoro papa. Meze neza. Akazina kawe ni nde? Mbukabankaye Emmanuel. Mbukabankaye Emmanuel. Hano mu rugo wawe. Nanjye nitwa Imana Steve. Yego ama twatwimuje kugutemberera. Nko kuyagiye. Yego. Ama ntabwo turabakure gose. Kandi mugani byiza kumenyana Emmanuel. Tanze menga aho waruvuye heza. Narimbuye guhitara. Waruvuye ku itari. No kuvuga aba muntu bivuga nk'ikiraka. Ku kiraka. Ni giratandukanye n'igipatane cyane. Hari ikiraka ukora uta n'ahantu bagwa amahera ubwo nyine. Ni buri munsi. Ni buri munsi. Yego. Cyari kiraka cy'ikino. Cyari cyo kugira hari amazi y'umuceri. Hari amazi y'umuceri. None dusanzwe ngo uri wenyine nta bandi. Abandi basigaye inyuma. Urafite umudamu? Umudamu ariho. Abana n'abana? Abana ni batatu. Abana ni batatu? Abana harimo abiga? Umwe ariga, undi ntaragira kwiga, ubundi nawe yaranse kwiga. Namusizeho inshuro zibiri zose yanga. Nawe arimo baramfata bararahira. Biranganye w'umukobwa. None nabo bari ku itashe cyangwa? Bari kumwe na nyina, bagiye kuraba uwundi mwana, kurera uwundi mwana. Kurera uwundi mwana? Naho bibarutse cyane? Nuwo bibarutse aho iyo nyene mutoyi wawe. Mutoyi w'umudamu wawe? Yego. None ubuzima bumeze gute muto? Ubuzima hasa n'inzara nyene, ntagiye muri iyo tashe nta kintu. Nta kintu. None igiye muri iyo tashe ko mufungura nabo bana bose? Numve naho tuba dukeya dupfa gusabikana. Yego. Inzu imeze gute muri gihe cy'akavura ko mbona menga katsi haraba akaroroma ndora. Iyi imvura iguye nacyo bigenda gute ko mbona menga hasigaye hameze nk'izago imvura. Imvura iguye kuraho umuntu yituna nyine agahagara. Nta muntu wese yagaragara. Kucamo agara mwese n'abana none. N'abana. Agashashi nako imbere menga gasa karahetse kininiya. Karahetse. Ni kuvuga bica bigora ukuntu ushobora guca iyo tashe udufaranga tugira kugura kandi gashashi. Aka kari kagishashi wasize ko imaze igihe kingana gute? Imyaka myinshi. Imaze imyaka myinshi? Yego niko myaka. Iyi nzu none ni shasha cyangwa ni yakera? Iyi yasubiriye nako yahoramo yarahenutse. Yarahenutse? Ashaka baki? Mbasabanye bakira. Nabagira neza bakubakira? Oya, abakubakiwe n'abanyagihugu. Abanyagihugu bagiye hamwe
suganye udufaranga aba barakubakira ntibavuye baronka udufaranga two kugura amabati none amutarama ni nk'iki wosaba umuntu basaba imana ati imana yamfasha bikagenda uko ni nk'iki ikintu nokisaba ni uko bompa utubati aba ari umutwaro nyene kugira ngo dufashanye no gusenga turabe ukuntu vyogenda imana bikoze tugashima imana nutwohojya urahangayitse oya imana iradukunda twese kandi ntacyo bitwaye ubuzima umuntu aba arimwo ndazi ko imana ikora kwayo kandi isubiza hageze yego hama twariko turatembera mugabo twari twivuje kuba two kwihagisha turafise abagira neza hariho udufungurwa twifuje gutanga umwaka mushasha mu gusangira namwe rero tukaba twagira tugushikiriza kugira ngo tubeho mu gushima imana twese baratubwira n'umudamu nawe dusanze adahari ati burya hari abantu bifuze kuba mwosangira umwaka mushasha mu kunezererwa gushima imana twongera tunafungura utu dufungu yego